Ndi n'iteka ntangere ryo kuvuga imbere y'abubahwa, imbere y'ibibondo vyanje. Ndanezerewe kuno musi. Tugomba gutanga impamyabushobozi ku bana 5. Terasi n'umuhungu wanje, n'aba bose bakiriye n'abahungu 2 n'abakobwa 3. Harimwo abatabona 3 n'ababona 2. Ivyari vyoroshe ngiye kuvuga ubuzima bwabo, ni ibintu vyotumaza umunsi wose ngaha, ariko mu vy'ukuri ndashima Imana ko Imana ituronkeje impamyabushobozi n'abana banje bagendana ubumuga bwo kutabona. Mubakomere amashi. Reka rero kuko uno musi ni umunsi w'ibirori, si umunsi wuko nza kubabwira fondation kuko muhava muruha, aho naraye amajoro menshi kugira nshobore kuronka aba bana ndabiyegereze. Ni ibintu vyo bakora ku mutima, ni ibintu bidasanzwe kuri jewe, ariko nagira ndabatekerere ijambo rimwe numvise ryankoze ku mutima. Muri Congo igihe bangira Marraine des Aveugles muri Central Afrique, nararize. Byari ibintu biteye ubwoba. Abana bamugaye bararira, bambonye bakaza bipfuza kuza kunkorako, bumva uwo ndiwe. Sinkekeranya ko ivy'Imana iriko iravuga hano bizoshika. Sinkekeranya ko bavuga ko ndi umumarayika. Sinkekeranya ko noba ndiwe. Co gituma irenda batekerere amajambo 3. Imana ibinshoboje nzoshobore kubikora hamwe n'aba bana. Ariko ndakora iki gikorwa, si igikorwa coroshe. Ni igikorwa uhura n'intambara nyinshi. Ni igikorwa ubona impande yawe ibituma udashobora kubikora, ariko Imana ikanshoboza hamwe n'uwo twubakanye kugira dushike kure, canke dushikane kure ibi bibondo vy'Uburundi. Reka mbanze mvuge aya majambo 3 imbere yuko mbandanya. Baravuga ngo ni Imigani 30 murongo w'indwi, avuga ngo ngusavye ibintu 2 ntarahwera ntubinyime. Unshire kure y'ibitagira ikimazi bo n'ibinyoma. Aravuga ngo ngusavye ibintu 2 ntarahwera ntubinyime. Unshire kure y'ibitagira ikimazi bo n'ibinyoma. Ntumpe ubworo, ntumpe n'ubutunzi, ungaburire ibyo kurya dukwiranye. Size mpave mpimba nabi, nkakwihakana, nkavuga ntuhoraho niki. Kandi noye kuba mworo, ngahava niba, ngatukisha izina ry'Imana yanje. Amen. Ivyo ni ibintu rero nkishinga fondation nasize imbere y'umutima wanje. Imana izindinde ibitagira ikimazi kubibamwo, na cane cane n'ibinyoma bitandukanye. Mwibi bikorwa ni bikorwa bihambaye. Ushizemo kutubaha Imana ntibishoboka. Ushizemo ibinyoma birengeje cyane ntibishoboka gutera imbere, kuko aba bana ntibabona. Navuze ko nzobabera amaso, ababera ijisho. Rero igihe bosanga umuntu avuye muri Congo avuga ko ndi umumarayika, bakansanga mu bitagira ikimazi, vy'ukuri mwomaramara. Nico gituma namwe ndabatekereye iri jambo rikomeye. Bana ba Fondation Uwiragiye,
muzobe kure y'ibitagira ikimazi hamwe n'ibinyoma. Sivyo? Igituma nasavye Imana ngo nimpa ubworo n'ubukene kuko ntitwari gushobora kubatunga. Rero ivyo byose ndabishimira Imana ko yabikoze. Mwumvise ibintu byinshi bangirira muri iki gihugu ndetse no mw'ibi bihugu bitandukanye. Ni ibintu bikomeye cyane. Nico gituma rero muzoza munshingira intahe nanje nishingiye intahe. Kuri uno munsi rero uri hejuru, nshimiye abana ba Fondation Wiragiye. Ngiye kubavuga numva nobaterura canke nkabaheka. Mwabanye nanje, ntimwangabiye, vy'ukuri mwarakoze uko mushobora, mugendera indero runtu, Imana ibahezagire. Reka nkiri hano dukomere Imana amashi cane gose bigiye kumutsa. Hariho indirimbo dukunda kuvuga ngo Imana naho iremereye numva noyiheka. Iyo Mana naho iremereye numva noyiheka. Yemwe Imana ikora ibitangaza. Jewe iyo nje mw'iki kigo nkabona abana bagendana ubumuga, ibintu bakora, ingene Imana yabateye iteka, baramenya gusoma, bagakora iyindi mirimo itandukanye, bintera ubwoba no kumva nciye bugufi imbere y'Imana. Mana nkiri imbere y'aba bana, nkiri imbere y'abubahwa, uzundinde bitagira ikimazi. Nshobora gupfa ntaraheza ivyo nabateguriye, ariko numvise mfise umunezero kuba nshitse kuri promotion ya mbere yaho muronka impamyabushobozi. Ivyari vyoroshe. Daniel ari hariya, ndaberetse inzu nabakuyemwo, byari ibintu bigoye cyane. Bagenda kugira baronke ico barya, Daniel yagenda kwimbama wese kugira azane imfungurwa z'abana. Ahantu bigirana ahantu hateye ubwoba cyane gose. Daniel nguriya niwe twatanguranye ibi bikorwa. Byari ibintu bikomeye. Rero bubahwa, twebwe tugenda bigakunda, dufise amaso abona, amaguru akomeye, tuzoze dushimira Imana ku munsi. Jewe nabihisemo, sinari nzi ko bizongeza hano. Nabona ari ibintu bisanzwe. Numva ari umuhamagaro usanzwe, ariko ntusanzwe. Shima Imana rero ko yabikoze. Nubwo Papa Fondation twogira ibyo twamugariye byinshi, tugusavye imbabazi imbere y'abana. Siko bana twaramugabiye kenshi, ariko agira iki adoze ko imbabazi. Papa, imbere y'abubahwa, imbere y'abantu bose, usavye imbabazi mu kibanza c'abana bose bo muri Fondation. Naje ubwanje ndi hano, hari byinshi byotuma umenga urasubiye inyuma, ariko uzobahoze kwijisho. Hamwe nanje kuntera intege birankomeza. Sinoshobora gushika mu ijuru utanshigikiye. Udushigikire kandi uduha imbabazi, kuko abantu bariko barakora ibikorwa nk'ibi bahura n'ibintu byinshi. Nukuri turagushimiye. Turashimiye rero umuvyeyi wacu ko yongeye kuduha imbabazi. Tumukomera amashi no kumuvugiriza ingoma nyinshi. Rero muri iri jambo ndiko ndashimira Imana mushobora byose yadushikanye kuri uyu munsi. Ndashimiye n'igihugu cacu c'u Burundi. Igihugu cacu c'u Burundi caraduteye iteka, kiradushigikira bikomeye cyane. Hatari mu intege z'igihugu c'u Burundi ivyo ukunda. Turashimiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi hamwe n'umutambukanyi
wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Igihe yaza kutwugururira iki kigo, nyenicubahiro perezida wacu yaradushimiye cane, aradukeza. Niho mwabonye ko yaciye amurya musozi uri harya hejuru mu kudushimira kugira tuzowukorere ko ibikorwa bitandukanye vya fondation Uwiragiye. Rero muri iyi si bavuga ngo ibikorwa muzokora nivyo bizobaherekeza. Reka rero tuzohakorere ibikorwa vyiza bizoduherekeza. Turamushimiye nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi hamwe n'umutambukanyi wiwe. Muri aka kanya turashimiye umushikiranganji Hema. Nukuri umushikiranganji wacu atwara abakozi n'akazi hamwe n'abagendanike ubumuga bwose gushigikirana, tumukomera amashi cane gose n'ingoma nyinshi. Nukuri twari twavuze ngo mbega uno musi turararira iki. Ejo abana bari bambwiye ngo yongo hasigaye two kurya dukiye. Nza numva baravuze ngo mu bushikiranganji ngo turabaha ivyo kurya. Nukuri twaraye turariye n'ubu turongera turarire, tubakomera amashi, tumukomera amashi cyane gose. Kandi ndabibutsa yuko abana baguma bambwira hano igihe yaza ku munsi mukuru yaratugabiye inka. Abana baciye bavyibuka, yagize ikigongwe ingene abona aba bana n'ingene bamwakiriye, aca aravuga ati nanje inka ya Papa Fondation nongeye ko inka yanje. Amen. Uno munsi turayisangira twese, tumukomera amashi, tubakomera amashi. Urumva ashobora kutavyibuka, twe nitwo vyibagira. Abana yaravuze ati bana, ndababwira ati musavye iki umushikiranganji? Ngo tumusavye akanyama, aca duhinka. Urumva byari ibintu biteye ubwoba. Turagushimira bivuye ku mutima, n'abana bose abo bose bagendana ubumuga butandukanye. Jewe rero kw'izina ry'umuvyeyi wa Fondation Uwiragiye, saba bonyene batabona, mwabonye ko nabo dukoresha atara abahumye gusa, ahubwo ari bose. Tubasavye kudutera intege kuko bishika ku mutima ivyo mudukorera. Kandi tutibagiye ko nzokwama ndi umuvyeyi nigenza neza nka bimwe navuze. Murakoze cane.